ndi numwe mu bapedeje bate igihugu gifite kandi bavure ayobora ibintu biriho sini mu pedeje w'igitangama si ibintu mwanyanditseko ndi umuntu nyobora ibintu biriho ni ukuvuga ndafite experience muri ibintu byo kuyobora ibintu binini abantu benshi badafite ndafite experience muri ibintu byo kuyobora ibintu binini abantu benshi badafite kwanda nka organisation internationale kandi twakuye ku busa rero ibi ndabigisha ntihagire umuntu agibaza ngo uje ngo mazina yakashime muri 50 muri demonstration ndabizi warabaye pedeje nawe urandusha none oya uyu biriko ndavuga jewe ndi umwigisha mu giterambere shaka abantu batahure ukuntu bita administration niba kugira umushefu uze kunanirwa kandi ufite ubwenge kubera ucitana ubwo nyene kugira babita kugira distance utangire kwiyekanisa ubare bwose n'amahotel n'amarande n'amamisi wame mu ndege ndafise ngo ashobora service ngo murabisigiye hanyuma yakoze raporo ha federane gutangize ngo dekesema ngo yasenkani kurusa gutangize ingorane gutangize ngo ibibazo nibi nawe ntibigeze uba mu biro pasiporo iruzuye abashefu de service abagize ibibazo bari babitura umva je ko ari muri privé abantu banyunganira ngaha mu kazi bafite itegeko ry'uko nabo banzara mu bimwe bategeza ko shaka pression yabonye ndiko ndatuma organisation yabo no samara gato nuko nsamara nye ndigikoko mu kazi sivyo mugaza nko muri administration publique babaye nk'abasoda umushefu wa ntushaka kumushaka pression umushefu waraho yihenda n'umukosora ni insolence cyangwa ni manque de respect ariko jenga kwe dusama cercle y'abantu badutwara batugira ati PDG ileka ibintu naho warushe tutabikoze tungukwa urumva rero ibindi ko ndababwira ibintu bishingiye kuri experience by'ukuntu abantu bananirirwa muri administration usanga umushefu maze iminsi biribere mu nama n'ibiro yugaye telefone yugaye ugasanga ntiyashize no ku biro bakorana abantu badoteretse ibibazo binaka kuri specific badoteretse amayirigence nta n'umwe ahari ndabaramukije ndabahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira kuri BMBC Broadcasting nize ko mumeze neza iminsi myinshi cyane tudakorana mu kiganiro cyacu icanzo c'iterambere uyu munsi turagarutse turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC Group ariwe David Ntamakuriro muri kumwe na umukundika cya Beniten nijenza kuba nyoboye kino kiganiro kugira ngo nshobore kubaza ibibazo byinshi kubyo namwe mushobora kubaza muko mwadukurikira ubutaza kumva yuko iyi kibazo nashaka kubaza kitoba gikwiriye arashaka gushandika muri commentaire tuzoshobora kubishura karibu rero mwane natwe turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC Group David Ntamakuriro musanzwe mubona mu biganiro byinshi aho tuyagira byinshi aduha impanuro byereke ngena akazi gakogwa byereke mu buzima busanzwe mbega umu professionnel mu kazi yo kwikomporta gute mbega umuntu en général umuntu mu buzima bwiyo busanzwe yo kwigenza gute kugira ngo ashobore gushika kwiterambere ni byinshi cyane mumaze kwigira muri kino kiganiro cacu icanzo c'iterambere twagarutse kandi kugira ngo tuyage namwe mushobore kumvira byinshi reka ntatebye ndamuramutse hama tutera tubandanya ntiganiro cacu ndabaramukije mwaramutse cyane Katia mwaramutse kandi mwese abakunzi ba BMBC Broadcasting ego mwakoze nawe gusa kwitaba ubutumire bw'iwacu duca dutera tuja mu kibazo ca mbere ni sije cha kwanza tuvuga no musi nicerekeye mbega umushefu yoba ameze gute umaze kutubwira umushefu ngene bameze umaze kutubwira byinshi ama planification umaze kutubwira coordination umaze kutubwira byinshi ariko hariyo ikintu kunda kwensista kuvuga ati umushefu nashaka kumenya ikintu kimwe alafu ikintu kimwe cyonyene ateza kumetriza secteur yose atwara nimba ari umuyobozi reka ntanga karorero nimba ari umuyobozi wa BMBC Group no kuvuga yuko ashaka kwa metriza BMBC Furniture BMBC Energies BMBC Broadcasting BMBC Construction umva no kuvuga ibisata byose haba no mu bakoropa haba no mu bagira byose kugira ngo ashobore kumetriza situation ya societe arimo ingene yifashe kubera iki okay urakoze no kuvuga umuntu Ona, ndi kurabibona. Rero umuntu yari ko ariga iki. Yakavuze ubwo kuvuga kugira ngo abe concentre. Cyakwe concentre. Rero bijyanye n'amazi kimwe. Rero n'abantu rero bataremeye kuza babashe kubibira. Je nabana kivuga abantu bati. Aho se je nigisha kuna abantu entrepreneur kuna abantu entrepreneur kwitwara mafere yabo kuntu bogira ibintu biriya.
kugira ngo mfashe abantu batabiremewe kubikora. Ikintu cyose ni tara yacu. Ni abantu biyendera nta muri Afrika. Umuntu yihata ngo mangire ngo mu entrepreneur kandi ibyo bintu mutirikanye wiwe n'umutima wiwe atari kwarema. Umuntu akihata ngo mbambe ngo umushoferi, ngo mbambe umurimyi, ngo mbambe umworozi kandi ukuntu arenye bitoko. Turiko rero se conviction ku byuko umuntu ibintu bimushikira mu by'akazi mu by'iterambere biba hanini bishingiye ku kuntu aremwe, ukuntu yateguwe mu mutwe, ukuntu yumva. Nawe ndabwira nti umushefu, umudirecteur, ADG, umuministre, umuperezida, abantu baje amabanga akomakomeye. Umushefu d'une organisation twara asera twara ikintu kinaka ntashobora kumura igihe ariko yiyumvira kujya gusa, dushaka no kwiyumvira gusoroma, dushaka no kwiyumvira mu isoko. Tukiri ngaho nyene, none kubera iki mu gihe ari umushefu atacordona byose ego, none bajya bantu bajya ba chef bato batumvuga nka bajya chef wa departement bo bakazi ka abaraki ugiye muri BM twangumeze neza, sikwera mwebwe mumfasha muri for hajya bari kuko mega naho gafo je nta muri nkibikunda ko ibyo muri byo mbikora neza tukunda ko tubafite. Ugiye muri ministere ugasanga hapanze neza, nuvuga ko bata conseil beza, oya ni ministere ari mwiza umutwe namadabi umutwe turi kumwe. Ugiye mu rushengero ugasanga hapanze neza, nuvuye ngo abadiyakoni jewe sumba ntazogi cyane ni pasteur mukuru abari responsable ndi mwabadiyakoni ntibari mu mugabo ntuvuge ngo ni kwera ngo abakoreze ngo ni padiri. No bisigura iki rero ibi bintu by'uko umuntu bamugize ministre nk'akarorero aca ararindirira amadosiye ku meza, ugasanga nk'akarorero dufata mawese matwarete abashitsi bagende ministere harigera natagomba agenda buryo umuntu ntaba ari umuyobozi wa fe none cyasumba president agenda umima yo cyasumba president agenda kuraba abanyeshuri mu ishuri wowe ufata gute kwinjira muri ministere dufata akarore nawe nagize ntabwo dufata akarore wowe uzaraca winjira muri office yawe usohoka ntiwige uzakoraba ahantu abasekreteri bawe basita bakiri abashitsi baza koraba ko ahantu abasita bawe bakiri abantu babiriza batabakiriye ugenda gusa wigira umenga ujeje uravuza akantu kagakwe kiwawe ujeje. Rero mvuga nti je mu byo nigisha bya development yime donc by'ukuntu umuntu yiyumvira hanyuma n'ibintu by'iterambere bya entrepreneuria. Umushefu avuga ati fara ministère amadisi yaje ku meza yanje ameze neza, hanyuma agacavuga ati none ko madini nta ko gumashika ngaha araza kuraba n'amatwarete kuntu abantu bagenda mu ministere zikuraba ko abaplant bahembwa na ministere na leta kugira ngo bakore isuku muri salle d'eau matwarete ko hameze neza. Hanyuma nemeza niki yuko abakozi bo muri service inaka nemeza gute ko umushefu de service ashika kare reka no musi konje akiri saa moya n'inzu saa moya reka nciye kuraba ko babaze gutonda turajya amasaha y'inasi. Hanyuma cyane abazingwane bafise iki ndababwira orientation y'ukuntu babikosora. Hanyuma nemeza gute yuko abantu batuma ku matelefone bo muri akeye batuma ku matelefone ntibakira abantu umunsi umwe mu ndwi imwe nzosimba ngende hari ntanatuma arishikira kwitera ari ministre biri mu byahembeko biri mu byo tumaronka amanota meza igihe tuvuze gukora neza. Mugabo je hari ahantu moranje ukavuga ati naho baba muri aya mabanki yose na hehe tugendera ama organisation atandukanye ukaja nko muri toilette yaho kamutenga harimo umushefu harimo PDG harimo mu muri service ka ubwo nkuru ufite amahera urashaka toilette itagirirwa maintenance hamwe ipfa gushika amazi yisesa ukabona ko imaze neza 5 ugacuvuga ngo jewe mfara neza ukora neza gute umuntu umushefu
urazi ko ubuzima bwa organisation buhera ku bintu bito bito. Umushefu usubo rero kuza asinya amadosi naho abana yasomye urumva barabwira abashefu barasinya amadosi umushefu acanga amadosi yuzuye abantu amurindiriye agenda yakora amavibe age amavibe ngiye mu nama ngiye muri mission byo navuga urumva je ndabwira ndi umushefu je ndi umushefu nkamwe benshi nibaza ko bamwe bamwe ndabasunda ivyo njeje ariko jewe abantu je banyungane bajeje kumbwira bati chef naho ugomba ugende mu rugendo hari dosiye zitazinyo zihamba taje uno munsi mbere ugomba ugende sigufuta mu rugendo bakambwira ati genda usinya canke tadori yanasho nabespa nuvuga ngira inzego zikora ama eshiro akora abantu bita ko nagise bambwira bati hari ibintu ikintu cacerewe simba kamana nga brand misasho rero ubwire mu ntayi wacu muri Afrika cyane cyane no mu rugari mu cyambatikirije aho mba cyane ndi usanga abashefu bafashe ibintu byinshi bakabihebera abo bakorana bakavyica bakavyonona bamubaza bati none chef naka ko wowe ivyo byagenze ukuntu kazamba muhinge mbaze ngo wabijeje naka niba bijeje none bawujijwe igaruka gitema abashefu ubona impande yabyandika guteramira mu baja muri sport kuko umutwe w'umushefu ega umushefu ni cyungu umuntu yisakirira ku bandi ndetse ko birivuga mege babagira abashefu mukaza mujya mu bubare mukaza mu mavaje hera mu biki kandi niyemeza gupfira abandi bantu umushefu igihe abashefu de service baruhuza abariko aramberisha amaraporo bampaye abariko nabako banayahejeje si umuntu aruhuka imbere y'abandi si umuntu ajya imbere y'abandi si umuntu utakare umushefu ajeje kuraba yuko abashefu de service bose ivyegera vyiwe abakozi bose aho bakorera bafite ibyangombwa iyo bafite ibyo sibyo rero uzosanga umushefu avuga ati jewe njeje kuri ino ntebe gusa gukora ibi n'ibi nitaye kakarorero chef de société groupe bita BMC group ndongo ninga amasosiyete 12 iyo monye tiko turavutura imitego bigenda gute komanda supreme yaratahuye ko incungu y'abandi bantu kandi niko ndabivuga uri umuyobozi w'ibintu binini faut savoir que ukora gusubya ibyo winjiza ariko navuga jewe rero hajya ndamenyana nene kavuga muri BMBC Furniture muri BMBC Logistics muri BMBC Broadcasting kandi hari abashefu batanga bajya mu Rwanda navuga n'abashefu ba kavuga ntigiye twagira inama yo gupanga ko twavuganye ibi nibi mugejeje singuma ndindiriye raporo ngo njeje ngo coordination jewe ngo nibabindanira ngo nzobisinya wose kubindana turasiganwa uri degiteri ugena ikintu hamwe nibenge gushoha tugisiganwa habaza nti wewe BMBC Energy ufite amazu 200 uri kwashanga amatara mushanga amagaze mushanga ibi twagize inama iki tuvana amadedera namaze kurukuno ugejeje hehe nukuvuga rero kandi igihe ndiko ndakubaza wewe muri Energies burya telefone ibi kirabaza kandi uwundi wo muri Motors ibyo yakoze ubundi ibi kirabaza uwundi mu kindi gisata mbere mba ndiko ndabaza ciye no kuri bagenzanje nabo mu mahanga ndikora turi kumwe na mushefa ashaka kuja ngaha abwire ku mugoroba ngo jewe uno musi ko nakubuze kusha ngo rero ngo dusanga ko nakora vrema ingore yanfaye ko ngo nitebere murazimice kwanza uri nka PDG na telefone gute uzimye telefone abasita bari mu biki ivyegera vyawe bari mu biki urababwira uti mu gitondo ngoma ntwagwe n'inama y'abapartenere ikomeye hariho dosiye ziri pending duko turakora iyi dukorana na naka iyi dosiye nayo dukorana na naka uwari mu Faransa uwari muri Amerika uyu muri naka shamukora igenze ko ariko ndavugana n'aba bantu barose amakuru bakeneye nispa nukuvuga naho notwaga n'ikintu kitanyemera kwivanga n'ibindi bintu kuba nk'uburi kumena n'inama mu nama n'abapartenere bakomeye eske ucuga umukoresha wa telefone
rero nk'ibyo nkora ngaho niho guma telefone ngikodona bishobora mugabo je ntangira ikizere kugira nerekane ko ndi umushefu akordona byose arafa ngiye mu nama sangira agaprere niyo na mon cercle ntabwo ni wowe hari ibintu byihuta ukordona ibi ukordona ba twatugeze ngaha muri ano kunuku ivyo bizakwa byabananiye byo muri ama cyarabitombereza mbwa jewe iciyumviro canje navuga ati gukordona umu chef supreme gukordona ibintu byose ntibyari bibi ariko mu gihe tuvuga afise nk'abo abo ba chef batwa nk'ama departement bakubikora neza uravyumva byo birimiye kuruta kwe umva usanzwe nk'umushefu ari supreme ariko ahara n'umukozi muto amubwira ngo bimeze gute mu gihe wa muntu uze wiwe atabaye efficace aho mba numva bidakenewe urumva jewe sinavuze kuza kugera ibibazo ubitore mu oya urumva umushefu arametriza akaderega mugabo icyo umenya rero nta muri Afrika wacu nta mu Burundi cyane hari naho n'abashefu mubona iyo monye tiko turakora ibintu byinshi muri BMBC umushefu kibatene nanjye ko nabikora iwanje aho njeje n'ibindi ikibazo kiri he mugenda muri jya ku bantu ngo mufise ngo bashobe do service bagumara barundi turi mu gihugu c'abantu bari bafise efficacité iri hasi hano wo mpindu sivyo nizi bane mubona n'aba numero 1 bakonda cyane kwa chef de service babo kandi dufise efficacité iri hasi cyane abantu bakora amabanga yabo avantier bifise abantu bakora ubacunzwe rero ufashe ukamusha numero 1 muri organisation muri entreprise muri ministère muri hariya muri présidence ukavuga ngo jewe ngo nasite nakaga bijejwe wiyo turuba inane après ça dossier 10 ya tese ngo hene turi kumwe kandi nuko bimeze mu gihugu zijya mubona zitretwa baba numero 1 bakompanyije cyane abashefu de service kugira bakoresha amatimu yabo babaza raporo chaque jour tube ko nagwaye ikintu kimari n'isi ko takimana wagize ngwenda gufasha abashanga mu biroti ko muri muragera ibibazo complique ibintu kandi byoroshe ndabafashe neje mu Burundi baguha ikintu jejo menya ko baguha ibintu bacaguha abantu bagufasha bagira donc chef de département baguha ba chef de pôle naka baguha ba chef de service baguha ba chef de section menya ko turi mu gihugu c'abantu batari efficace cyane abantu kandi ngaha batabona akazi n'ikintu ceranda rero n'abantu ngaha bakora bidoga sivyo ngo mpembwa makingira iki none uko byagenda kose nimba ukiri mu kazi gakore neza rero ibi ndiko ndavuga ndiko ndavuga muri rusange cyo kwisose niko bimeze aba numero 1 batagize coordination chaque jour résultat ziteba cyangwa zikabambi mugabo ngaho iwacu rero particulièrement abashefu ni amenye yuko amatimu barongoye kenshi ntaba zifite ubushobozi bwo gukora ibintu bazabimara kumanya mwiza nico gituma ba numero 1 binjirira baba chef de service Katomol twenga dufite service menshi tufite n'abari for tufite n'abari chef de département bari for mugabo mwaje tu convaincu urumva ndi umwe mu bapedeje bake igihugu ifise banyina nimo cyamba ndi umwe mu bapedeje bake igihugu ifise kandi bavure ayobora ibintu biriho sini mu pedeje w'igikangama si ibintu umwanyanditse ndi umuntu nyobora ibintu biriho no kuvuga ndafite experience muri ibintu kuyobora ibintu binini abantu benshi badafite ndafite experience muri ibintu kuyobora ibintu binini abantu benshi badafite kwanda nka organisation internationale kandi twakuye ku busa rero ibi ndabigisha ntihagire umuntu ikibaza ngo uje ngo maze imyaka 10 muri ari ngo 50 muri administration ndabizi warabaye pedeje nawe urandusha none oya uyu biriko ndavuga jewe ndi umwigisha mu by'iterambere shaka abantu batahure ukuntu bita administration niba kugira umushefu uze kunanirwa kandi ufite ubwenge kubera ucitara ubwo nyene kugira babita kugira distance tangire kwiyekanisha ubare bwose n'amahoteli n'amarade n'amamisi wame mu ndege mudafite ngo ashobore service ngo murabisigiye hanyuma yakoze raporo afederane gutagize ngo dekesema ngo yasenkani kurusa ngo twagize ingorane twagize ngo ibibazo nibi nawe ntibigeze uba mu biro pasiporo iruzuye abashefu de service bagize ibibazo bari babitura umva je ko ari muri privé abantu banyunganira ngaha mu kazi
bafite itegeko ry'uko nabo bantwara mu bimwe bimwe bategerezwa kwishaka pression gabonye ndiko ndatuma organisation yabo no samara gato nuko ntisamara nyene ndikikoko mu kazi sivyo mugabo nko muri administration publique babayeho nk'abasoda umushefu wawe ntushaka kumushaka pression umushefu wawe yihenda n'umukosora ni insolence cyangwa ni market de respect ariko jenga ke dusama cercle y'abantu badutwara batugira ati PDG reka hari ibintu naho warushe tutabikoze bitunguka turiko urumva rero ibi ndiko ndababwira ibintu bishingiye kuri experience by'ukuntu abantu bananirirwa bo muri administration usanga umushefu umaze iminsi biribere mu nama n'ibiro yugari telefone yugari ugasanga ntiyashyize no ku biro bakorana abantu badoteretse ibibazo binaka kuri specific badoteretse ama urgence nta n'umwanya navyo je nibaza ko n'abantu banoma abantu ma responsibility kibakwe kwira banoma umuntu wo kamana atamuntu ashaka kugera ibintu asana musaza Erega hari ibintu bitakoze no musi byapfuye bidatoko ngo ari jewe nkayi wacu ndagerageza kuvuga umuntu wese ase ndamusanze ibintu bandana na jewe ntari mpasanga ibintu byabandanije hanyuma ibindi binavyo sinzi ukuntu bakoresha ama nouvelle technology ugasanga abashef batanga mu gukora ama systeme atuma umuntu atanga ama prove ama call ama validation online bakandikete ukarikora jawo nayo karonka draft nziza ibintu bikabandanya ukamara kwezi muri mission kaze kazobandanya byose hanyuma atanga iby'inzego bakaraba ko igihe cyose nagatahari ivyo yaprovye bishaka kuca bironka amavari yo kwavanza jewe rero nico ariko ndavuga urumva hariho navuga ko gutwara ibintu bimwe bimwe isacrifice umuntu agira usanga kenshi gukora kurusha n'ivyo ahembwa abantu bitwa manimero nimba hariho ibintu tokavanza batahari nawe nibareke kudispersa sample nimba bagiye muri vacances avuga ati basi mwijoro natanga amakoro ibizokwamaza usanga muri mail byapanze nk'uku hanyuma valide byamaza cyatoma yego donc urumva nivyo bita flexibilité kuronkeka hanyuma abashefu nyabo umana hanyuma umushefu nyimbira ikintu kimwe umushefu nyimbira ikintu kimwe hanyuma abashefu gira akazi kigenda neza reka mu bare bwa misi yose butahera je bijye birabaza kweli ukaja kora banaka ukamubura mu biro gasanga ngo Twe gufata icayi ngiye gufata icayi ngiye ngo mu nama inama wowe utwara ibintu by'igihugu canke bya BMBC wewe manama ya misi yose akumuri ibibazo by'abakiriya uyagirira iki jewe ibyo bintu biradukwegera ngaha kubera abantu mu Burundi henshi ahantu usanga ingingo zose zifatana nimero muri BMBC abantu batwitura baradufaka kenshi abakiriya benshi y'amaproje menshi y'amaproje nta wundi muntu ugeze ayibona muje kubaka ibintu ariko ndayibara muje kubaka nta wundi muntu nimutse ntagame toza mugira yigeze abaka ni menshi cyane barayibona rero jewe nimba nivyo ukunda ko nza nita amadore yase yose y'abakiriya bose badukeneye twafise ukuntu dukora ngaha ibibazo byose bifise umuntu abijeje cyangwa abantu benshi abijeje umukiriya wese abantu 10 cyangwa 5 bamujeje kuburyo atabura abatatu iyo ndiko ndabwiye abantu rero jewe rero uye ugize ikibazo naka bari prego kugitara inyishu no gusinya mbere nawe ibintu byo kwa banki naka aravuga ati urambeshe ndabizi utabivuze ati nujya bagera bise ubushobozi nibishumvika birahambaye nuko rero administration iba ari system ikora idashingiye ku muntu umwe prema David abuze abanini bakore David abuze umukira muneka natunganiriza abakozi nibigisha bashe gutereta ibibazo kurugero rwo hejuru cenga umuntu aza agasinya inzu akanegosia bakamana discount bakane mugabo na kontra kabasinye inzi gatangura kuba akayishikiriza utazimanye mutaravugana mwene masosiyete naho muzi neza gutugendera uvuga ati nakatahari nta gishoboka amazamezo baratari hari atigende ati kuri table wihangane ari muri konje abantu bose barihanganye utwara nk'ibi bya MBC utwara no muri mise ya commerce muri affaires étrangères hanyuma ukaja muri konje amezi 2 utakira ba MBC baje mu Burundi n'abazibatunga aca yandikira ikindi gihugu
aje mu ndeka kubura akavuga ati ministre se hari canke ikosa bijeje se hari atandika ikindi gihugu aho babimwemerera byose ari bazi ko bitarara atavuga telefone akavuga ati nkene iki baca musenya byose akavuga ati ngo agaca bangaza gutanga uzova muri iyo konje yawe idahera wahagaze systeme usanga wa mwanza kandi mu kindi gihugu yarwaye izine yarangajije abantu twashonje aton absence n'est-ce pas rero urumva umushefu kubera atari imana atokora ibintu byose ategeza ko systeme igihe atako arabikora y'abantu baranyabikora hanyuma ategeza kwirinda kwiha amahoro kuko abashefu ntibagenda kugira amahoro abakadere bandi abakozi baraja mu birori bakaja muri plage bakaja muri gym bakaja muri boîte bakaryoherwa mugabo abashefu mu by'ukuri ni incungu z'abantu kuri ibyo bigenda neza nicyo gituma kugira uruvuga ati ni umuhamagaro n'ukuri nicyo gituma uzosanga mu bihugu biteye imbere bagize umushefu uronda muri Afrika bagize umushefu ubyibuha kubera ngaha aya bashefu baca bajisa bacagira juisa baca bibera mu gihe mu bindi bihugu baba bazi ati je dois faire marcher à tout prix la maison barenge niyobora katamo ego ku ndebaza ubutumwa bwabaye bwinshi cyane kuba entrepreneur kuba chef de service bibasaba ko mushobora kuba efficace gutyo n'ibikorwa bishoboye kunyaruka kugira ngo ibikorwa bishobore kuba kubera nuvuga ngo réussite haba ku ma entreprise mukorera haba mu mamezo mukorera haba no kuri ama service yari niba bashefu bo mabire gusa bamakoti gusa so kuja kuri terrain batangira intama zabo bitangira igihugu twese nivyo ni n'umuhamagaro kuko mwabyutse muganiro cacu si bose bagenewe kuba abashefu kuko si bose bashobora gukordona ivyo bikorwa maze bikagenda neza impanuro zari nyinshi kuwa dukurikanye kuvuga igano gitangura gushika n'ubu kigeze yakuye byinshi cyane ntuvyumve kugira ngo bisige ngaha ahubwo bishiye muri pratique kugira ngo bizokugira akamaro mu bikorwa usanzwe ukora ndabashimiye cyane David Ntamakuriro nizere ko n'ikindi gihe twabakenera muzoshobora kutwitaba urakoze kose Katia ndashimiye kandi n'abantu barinda ibintu mvuze biremereye byo guhinduka nta rindi biyumviye ariko ni umushefu wa vrai yashobora kubirinda ko bakabikora sivyo hanyuma jewe no kwankuraje abashefu bitangira ibintu bajeje ngaha mu gihugu nayo masosiyete nyene bakeyi mubona tera imbere y'aba privé canke ya leta hajya n'abashefu barabatajyamye nimero 1 barabatajyamye hanyuma namwe nabashimiye kwa mwana muntumira muri iki kiganiro icando citerambere hanyuma nigiye musaba kuntumira hanyuma nzobitaba murakoze bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usanga mw'amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwiki ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntatsuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo imyaka 40 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabijya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaengineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi